Let's go abakunzi ba Star TV, Imana ibahezagire ndanabashimira cyane kubera ko hari byinshi twifuje gushika ko twageze ko kubera ari mwebwe mwagize icyo mukora, mwarashizemo ingufu nyinshi kugira tugere aho twifuza kugera hamwe mu byo tumaze gushika ko kubera ko byose nturabishika ko. Nitwa Starboy the Ship, ushatse unyite Mr Recorder, Mr Mint, Mr Kimararungu, Mr Love in Town, ububeshi, umukozi wo mu nzu, Mr No Sentiment, Mr Fasha warafashijwe. Mr Fasha warafashijwe niryo nibaza ko ari ryo rirongo ayandi mazina yose bantazire kubera ko umuntu wese abayeho kubera ko aba yafashijwe. Fasha mugenzi wawe ubundi na mugenzi wawe nawe agira icyo akoze kuri wewe, kumbure mufashanye kuko gufashanya mu buzima ni ikintu gikomeye cyane. Nta muntu abaho yifasha kugira agere ku cyo yifuza kugerako. Ni nayo mpamvu rero nicaye hano mbwa Star TV kugira dushigikirane. I love you too if you love me, if you don't I don't care for that. Support my job only. Avadoganyira gede exterior vous devez gagner c'est de l'intérieur. So hari ikintu ngira ngaruke ko gatonya ngira icyo ndakivuze ko kandi ni ikintu navuze ryari ni part 2 part 1 twarayirangije, ubu turi kuri part 2 tugira icyo tuvuze. So hari abantu navuze kiriya kintu kumbure nubwo iriya video itarabwe n'abantu benshi ndiko ndavuga about cinema ndundi, hari abantu babifashe kundi kuntu batabona yuko kiriya kintu navuze ari ikintu gikomeye cyane. Kiriya kintu ni ikintu gikomeye kubera ko ni ibintu bisaba ko tugwana cyane kugira tugere ku ndoto zacu, ni ibintu bisaba ko dukoresha ingufu nyinshi kugira dushike ku ndoto zacu. Dukoresha ingufu nyinshi cyane, tugashutinga ibintu byinshi bitandukanye kugira tugere kuri byinshi tuba twifuza kugerako. Bisigura iki rero? Kiriya kintu rero wageze ko wakoresheje ingufu zawe nyinshi, menya ukuntu kigera kigume gihari kubera ko nukoresha ingufu nyinshi mu gushaka ikintu wamaze kukigerako ukaca uba febre cyangwa ukagifata uko wishakiye kandi ari kizima kigutungiye umuryango cyangwa ari kizima ku buzima bwawe, ubukozi ikosa rikomeye cyane. Nariko ndavuga kubijanye n'abasineyase. Twebwe aba journaliste biroroshe ko nifotoza na Fanny Lavine cyangwa ya Berindo wayo cyangwa Ribati nka posting kubera ko jewe cyangwa uri mu YouTuber wari wese kaje mvuga ko ndi mu YouTuber ngupostinga we Fanny Lavine ni sawa, we dukorana ibikorwa ntidukora umwuga umwe, sindi ko ndaba umufana wawe nkozi kosa nkaja kwifotoza n'uwundi mumenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu YouTuber ata bintu bizi bari anye nta bintu ntacyo byo bitwaye nkaje postiza umumenyesha makuru mugenzi wanje kubera ko nta kiganiro ngenda gukoresha umumenyesha makuru mugenzi wanje dukora bimwe ariko nta bintu nzoja kumurondera ngo dukore featuring kugira aze mu bwami bwa Star TV. Mugabo uri umusineyase ugiye mu gihugu cy'u Rwanda, ugiye mu Rwanda nk'umusineyase washobora gushiramwe abasineyase batandukanye muri filime kuko filime ijyamwe abantu benshi. Mugabo ngaho kwitangaza makuru cyanye ndi kubaha amakuru atandukanye ni jewe jenyene, ntago bisaba ngo nzari umunyarwanda umutanzania ngo twicarane ngo tuvuge twese amakuru amwe cyangwa umwe wese avuga ivyiwe. Suko biri rero ariko ndavunira kagoha abakinyi ba sinema kubera ko ndiko ndabona abakinyi ba sinema bariko baraba bafana cyane y'abakinyi ba sinema bo mu gihugu cy'u Rwanda. Tubareke twirengagiza ivyo bakora abanyarwanda, twikorera ivyacu. Nitwakora ivyacu bikagera kure nabo bazodusaba ifoto nabo baziposting, bazodusaba ifoto nabo baziposting kuko nabishyuyemo ndabivuga ati kera niko vyari bimeze mu abaririmbyi b'abarundi barifotozanya n'abanyarwanda baririmbyi, ugasanga twebwe abarundi niko tuko turapostinga ayo mafoto, ugasanga bo ku mbuga zabo nibariko barapostinga. Ndazi ibindi ko ndavuga ari abantu bariko barangwanya bibaza ati ni nubugugu ndi kuvuga nubugugu ndiko ndavuga ngaha anye batazi yuko nshaka kugwanira sinema ndundi dufise amatara akomeye cyane. Nitayeho ngo Berindo wayo ngo bafise umutima mubi, nitayeho ngo Ribati ngo bafise umutima mubi, nitayeho Fanny Lavine ngo bafise umutima mubi kuko ndazi muri mwe bwi hagati yanyu hari uvuga ati uri afise umutima mubi mbere ugasanga nta n'umutima mubi yo bafise. Nitwiteho umuntu bafise umutima mubi kora gusa ikintu nabonye mu Burundi maze kubona mu Burundi sinzi yuko nange mumaze kukibona. Mu Burundi ni hantu hambere uteye imbere uronka abansi benshi nana kimwe ibo. Mu Burundi ni hantu hambere uronka abansi benshi mu gihe uteye imbere. Ni hantu hambere uronka abansi benshi mu gihe uteye imbere. Bivuze ki rero iyo uteye imbere uragira abansi benshi. No mu Burundi rero abakinyi ba sinema kuko ndamaze kukumva ugasanga umuntu yatanguye
ari muri timu kanaka, mfate for example ari muri timu Fanny Lavine, mugabo amaze kuva yagatangura ivyiwiwe bikarabwa, ugasanga Fanny Lavine aciye amwanka mugize umwasi. Reka nguwe akandi karorero, umuntu ari muri timu Abeli muri G Faisi niyakina avuye agatangura ivyiwe agatera imbere, ugasanga Abeli aciye amwanka. Mu Burundi no hantu nabonye uteye imbere, tureke no muri ibi dukora cyane mu baririmbyi cyane mu bantu basanga bakina sinema. Uri umuririmbyi uteye imbere, hari igihe wanko n'abantu mwatembera ntango uriya ngo asigaye agara mama, ugasanga niwe nakugwanya kandi ari umugenzi wawe. Reka tuje ku mafaranga, basoranunsa amafaranga y'ubukomersa kana ibintu dandaza. Ndazi mu kibano wowe ubaye murabizi, atamaheru ufise usanga ari abagenzi mugendana umaze kuyaronka, babagenzi baraguheba, swat nibo babitumye baguheba cyangwa gasanga wowe bifisemo uruhara baguheba. Tujye kugera rero ibintu dukora, tureke kuba abafana bo mu gihugu cy'u Rwanda, dushyigikire sinema zo mu Burundi zigere kure. Dushyigikire sinema zo mu Burundi zigere kure, tureke kuba abafana babanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko nijo rero ariko ndavuga rero, tureke kuba abafana babakinyi ba sinema bo mu Rwanda. Fanny, Abeli, Joaquim Smith na timu ya Fanny na timu ya Abeli, ivyo bintu vy'amafoto muza kwifotoza mwe muzipostinga mwebwe mwenyene nabo bataziposta, bihagarike mwifotoze mwakinye sinema. Naho nabo bantu ni mwakina na sinema ukabari amafaranga bo mu Rwanda, babwira ati ni mudupostinge na mwebwe. Kubera iki mugiye mu gihugu cy'u Rwanda mutabashikira mubabwira ati duposte natwe mudushigikire, twe natwe turabapostinga. Bijya bintu byo ku mastataro nabonye umwe bapostinze umusinease Abeli Nduwari, narabonye intare y'ingore Antoinette yaramupostinze kuri stat. Antoinette narakubwiye ko atari bigiye ujya intare y'ingore, ariko kuri stat naco bimaze, kuri stat naco bimaze. Bafise imbuga ama Facebook yabo akuza, ama Instagram, ama TikTok, ko batabapostinga. Ikiriro kwisembereza dushigikira sinema ziwacu. Team Fanny Lavine irakuze cyane, Burundi Film Academy kwa Ribati irakuze cyane, G5 irakuze cyane. Tujeriya kwa Mimi Mireille hari abantu benshi bariko barakina bafise impano kandi bakomeye cyane. Rero kuba abafana ndabisubiyemwo, sinzosubira nkazosubira kubivuga mu mvyonzi, sishaka ko musubira kumvyonga, nsubire kubivuga. Nibihagararire ngaho onye, dukundi ivyacu, dushigikira ivyacu, turabi sinema ziwacu, turabi sinema ziwacu. Ayo asabe Fanny Lavine shira muri community barubeho, singombwa ukunde mugenzi wawe, singombwa mukundane mu kazi. Jewe reka ndakubwire rero ikintu kimwe, ntihabuza abantu jewe banyanka, mugabo nta munsi nzigana ndababwira ati ngo nimureke kunyanka. Ndababwira ati komeze munyanka, mushigikira ibikorwa byanje. Ababiraba bariho benshi, ba Sandrine hariya kwa Mutama, hariya kwa Metre, hariya bose ndazi ko bakurikirana ibikorwa byanje. Hariya kwa Metre muvayo ja Sandrine ndazi, abatamuzi muzoze mumbaza amateka yiwe. Urumva twebwe turi gukora akazi kugira karabwe, ntituri gukora akazi kugira bigende kunuko. Urumva? Okay. Let me tell you something abakurikirana Star TV. Ntaho bivuze yuko urabe ikintu cy'umuntu ngo ni kubera kumukunda. Twama twaraje indirimbo z'abantu bisigura ko tubakunda, ugasanga ziranaryoshye tukanazifiringa. Dukunda ibikorwa ntago dukunda umuntu. Rero ntago bivuze ngo mu bikorwa bya sinema ngo mukundane. Ubwo rukundo ntago dukeneye, ahubwo ni mukundane mu bikorwa, kuko umuntu ushobora kutamukunda kandi ugasanga ntumwanka, ugasanga nyine ubaye uvuga ati reka ndeke ivyo bitera imbere, nta kindi, ugasanga nta kindi mufana atari ico. Nuko rero bimeze, nuko iyi ni part 2 yo kubanura abakinyi ba sinema. Ni part 2 yo guhanura abakinyi ba sinema, kumbure ntibizosubire kuba ibiriko biraba, ntibizosubire kuba. Mureke kuba abafana b'abasineyasta mu gihugu cy'u Rwanda. Bumufana wa Ribati basi kubera ari umurundi, bumufana wa Abeli, bumufana wa Fanny Lavine, bumufana wa Basabasi, ba Mede, n'abandi benshi, ni benshi bakina amasinema.
bari na movies basisi ni benshi bakina amafilime mu gihugu cy'u Burundi kandi bafise sinema nziza cyane guys, tubashigikire mureke kuba abafana nabisubiyemwo mureke kuba abafana b'abanyarwanda mugwa mupostinga abanyarwanda imbuga zanyu muzuzuza abanyarwanda nabo batabapostinga. Umunyarwanda kurikirana Star TV sindiko ndagwanya abanyarwanda, ndiko ndagwanya ukuntu bemera abarundi, ukuntu babona abarundi babapostinga ku mbuga zabo nabo niba bapostinge. Nivyo ngwanya jewe, urukundo koko turarufise ntimuzorudukuramo, tuzoreka kuba posting ariko ntuzoreka kubakunda. Systeme niyo tuzobakunda tubata urukundo kubera ko twebwe muri twega amaraso y'abarundi dufise urukundo rukomeye cyane, tuzobakunda ariko ntituzobapostinga. Umuntu azosubira gupostinga umukinyi wa sinema wo mu Rwanda batakoranye igikorwa wonye tuzomukurikirana tumanze tumuha impanuro za kivyeyi. Tumanze tumuha impanuro za kivyeyi. Amazina yanje ni Starboy the Ship, Mr Recorder, Mr Kimararungu, Love in Town, ubeshi umukozi wo mu nzu, Life Story, Mr No Santima, Mr Meat, Mr Fosora Fashije. I support everybody in our country. Love you too. If you love me, if you don't, I don't care. Support my job only. Ndabakunda cyane aba No Santima, aba Mr Fosora Fashije muri hose. Ndabakunda aba mama, our sisters, I love you. Aba brothers, I love you. Abanyokuru bacu. Umumama wese akurikirana Star TV amenye ko ari umumama wanje. Kiretse ko mfise mama mukuru yanyibarutse. Yakoze byinshi kugira nshobore kubaho. Mama ndamubwira ko ndamukunda ndetse na papa ko ndamukunda cyane. Yabona abantu nyine kuri jewe bavuze ikintu kinini. Shout out kuri mwese rero dukurikirana kuri Star TV. Reka dukore sabone dushire mu rukundo. Je ntagwa nkubwira nicare ngibyo. Kugira nyine ivyacu tushigikire bigere kure.